Hello my beautiful people. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye. Kino ni kiganiro turi kumwe n'umuririmbyi navuga ko ari umuririmbyi ndirimbo mpimbazamana aho ndamuzi ku bintu byinshi cyane, ibintu byinshi n'abandi baramuzi, ariko reka tumuhe kaze na kare Yambu. Mahoro cyane ndabaramukije. Ndi kumwe nawe ku ino ncuro ndi kumwe n'umuririmbyi akongera akaba n'umukozi w'Imana. Ati nari nifuza kumenya abantu bari kura barifuza kumenya akazina kanyu n'ivyo mvuze ubiduhe ku muco. Ego murakoze cyane, ku mazina banyita John Fides. Ego niyo mazina yanje, ntabwo beshe, ndi umukozi w'Imana, sanze ndi muhimbazamana mu shengero ya New Disciple Church iri hano nyene mu karere kacu. Ego hama nyene ndi mu mavuta kandi y'ubupasiteri. Ego uracyari muto cyane. Kwitwa pastor ni ikintu kiba gikomeye cyane kuri wewe. Byakugendeye gute kugira ngo uje mu mabanga yo kwitwa pastor ukiri umujene, ukiri muto, ukiri umusore? Abantu batakira gute aho uca canke aho usanzwe utuye? Nyene iryo bango ry'ubupasiteri kuri benshi uzumengo umuntu akiri umusore ntiyoja muri iryo bango, ariko iburyo Imana nigena kandi nibona umuntu ati uyu mwana wanje ameze gute, iki gikorwa ndokimuha yo gikora. Rero nta buhinga bwinshi bwashoboye kubamo, ariko ni nkumbura Imana ukuntu yankunze igatuma kandi Imana ije gikorwa cayo. Rero abantu nyene birabwiye ukuntu boshobora kubitahura, ariko uyu muntu iyo ari mu muhamagaro acakora. Rero uravye na kera za ba Daniel bande abafasha bari bafisha, ariko barakoreshwa n'Imana nyene bikamera neza. Gikuru gusa no kwitahura icuri. Ego novuga ko uri muririmbyi aho nje nakumenye kuva kera. Uri umuririmbyi wararirimba muri eglise, maybe uraja muri band yitwa FTK. Harimo abaririmbyi benshi ba Sami n'andi masaha Sami babona ko ari kubica bigacika muri Buja Flavor, naho ari kuvugwa mu bikorwa byinshi cyane n'abandi bigene mwari musanze muri kumwe. Ariko mbe Buja FTK yafutitse kubera FTK ukuntu yashoboye gufutika, harabaye nyene akabazo ku bantu bari badufashe umugongo. Ego rero baravuga ko tubangire gato nibyasubira ku murongo kandi tuzobandanya igikorwa, ariko permission kuri umwe wese zarahabaye. Ego ano masaha tugende kuri kumugabo witwa Chimamanda Moses. Nyene ararahira akarengwa ko abasore bibagora gukizwa. Ntubona ko zova nawe agushira mu bakritika ko nk'abandi? Jewe ico natanga mvuga ni kijya nyene, burya umuntu niwe yimenya ubwiwe. Yego yani biragoye gukritika umuntu basi utazi neza wari we. Yego birashobora kuvuga asanga arakrititse cyangwa abantu barakrititse, ariko umuntu ubwiwe niwe yitahura ico yakiriye. Yego naho kuvuga abantu baravuga, ariko ufise ico wakiriye nta kintu cyo haba kigusubiza inyuma mu muhamagaro wawe ufite. Abakozi b'Imana benshi mu myaka yahera barakora amavideo bari kwigisha ubutumwa, bari gukora ibitangaza bagashira ku mbuga, ariko kuva aho Chimamanda atanguye kubivuga ko ubu ntibikira. Aho nshatse kuvuga no kuri wewe, nta n'umunsi n'umwe turabona ku rubuga rwawe kwa Facebook Rwanda
uri kuvuga ijambo ry'Imana nyuma yo twabonye amasertifika babahaye amasertifika yo kuba abakozi b'Imana n'amadiplome yo kuba abakozi b'Imana ariko nta video twabone mushaka ku rubuga nuko utatangwa kwigisha ubutumwa cyangwa ntabyikunda kwishira ku mbuga nkoranyambaga. Yego murakoze cyane kutubaza hama ndibaza ko ni ibintu byose n'umwanya n'igihe kana bitanguye mvuga igihe nicagera umuntu akaronka ahantu ahagaze neza akaronka kandi n'ibikoresho bikwiye ndibeza neza ko tuzokwama tubasangiza ijambo ry'Imana nyene ku marezo social haba mu guhimbaza live rero turacarinda ibikoresho bimwe bimwe vuba cyane kandi birashobora gutangura birashobora ibikorwa gutangura nta kibazo bazotubona ariko kuva dutoye izo diplome turakora nyene turakora kandi hari igihe tuzobatumako kandi ubu turafise igikorane ndafise igikorane nateguye itariki 14 yego z'uku kwezi nyene ndibaza ko nawe nzogutumira uzobuhari kandi nzohashika kabiri. Yego dufate nuwahe burya baraguhaye eglise usanzwe urongoye? Oya bado ntibarampa kabisa niho nk'igiheza baracabira ukuntu bo bigenze. Tugende kuri Reverend Pasteur Egide Nduwimana n'umwe mu bantu mwigeze kuba muri hafi cyane mbere mwamufitaniye imishikirano hagati yawe na nyene mwamufitaniye ubumwe bwabo ni twe tunzi mbe Egide Reverend Pasteur Egide kuri wowe nini? Kuri jewe ndovuga ati urabona ko n'umurevera pasteur n'umupasiteri wanje kandi turece n'ubupasiteri yarabaye mu chief wanje muri korane sanze ndongoye ubu no yarayirongoye CWG fire ego hama yarabaye nyene akarorero kuri jewe n'igihe nyene avuye muri eglise wacu agiye nyene kandi gutanguza ministeri yiwe nukuri twamugiyeho ibintu byinshi ndamwigiyeho ibintu byinshi sinari nzi kuririmba nibo baradutsimbishije nyene kuririmba kandi urabona naho tugeze nivyo mwibonera rero ndamushimira ku bikorwa yakoze bimwe bimwe kuri jewe na n'ubu ngiye aranyakira nk'umwana mu rugo kandi ashika ntoritere ego ntabyo kuvuga ngo ndiko ndasaba ibiki biba bizwi arantitere nkakora nkaririmbisha bikagenda neza. Ego igikorwa cy'uburirimbyi n'igikorwa cyo kuba pasteur ujya bishyira hamwe gute? Ni kuvuga byose ko ari ingabire ziva ku Mana kandi nazihawe uko nzozifatanya koko zimeze nzohimbaza nzovuga ijambo nka kujya kwa Lopez ego Pasteur Lopez urabona na nyine ko abikora kora neza kandi muri domaine zose biragenda neza. Ego umupasiteri wahe ari novuga usanzwe ukunda cyane ibikorwa byiwe? Umupasiteri saze nkunda cyane mu bikorwa byiwe bisanzwe bose ndabakunda ariko hariho uduvuga ati aranyespira kabisa. Nukuri jewe ndakunda Pastor Sanibera n'umukozi w'Imana akorera Tanzania Dar es Salaam Sanibera. Hariho Pastor Tony na nyene kandi muri Tanzania benshi baramuzi ndibaza. Hanyuma hariho Sumbe amatuzenga mu gihugu cyacu naho ndakunda Joshua ndakunda Apotre Subomana Keve ndakunda kandi Pastor Stanley noneho ni benshi cyane nkunze gukwirikirana. Tugende Chimamanda ivyo avuga ubifata gute? Chimamanda ivyo avuga ubiravye hamwe akote imwe nivyo iyindi akote sivyo urumva biri hagati burya icyavuga nangwe mvuga ati mwe nivyo hariho abakozi b'Imana basanzwe bifata uko batatebiza kwifata by'ukuri kandi ubirabishe nawe ku maso kandi ukabiraba nyene naho ushikana mu bize yabo ugasanga nyene hari ukuntu usanga basi ibintu menga by'Imana barabishiramo akavuyo cyane. Ego haro nabandi ushika ushitse muri eglise yuko umva
ati yego ndashitse muri eglise kandi urumva hariho abantu bamwe bakora neza n'abandi bakora mu kavuyo rero n'iryari uzobona ko abantu bakora mu kavuyo ni kubyo bama yego reka tugushimire cyane murakoze cyane twabone indirimbo yawe ku rubuga rwa YouTube twitege ibikorwa bizogenda bikurikirana canke washatse kuryohereza abakunzi b'umudiho w'indirimbo zawe canke ubwiyemo nyene kugira ngo utangure kuririmba direct murakoze kwico abenshi bakunda kukimbaza kuva tumusana bahagaritse muri FTK cinda bana inje nkora no ku rubuga ndibaza ubu hazari indirimbo zine zanje ya mbere yabaye Emmanuel ya kabiri ndashoboye gusikaho Messia ya gatatu yabaye Asante hanyuma ni imperuka gushirako wahevye vyose urumva ndafise indirimbo zine ku rubuga turirimbire gatoyi hama ice tugira kurangiza kuganira yego murakoze nyene mperuka gusigako cyane nyene shaje umbera vyose mu buzima nani nagufise na buzima nani umbera itara mu mwijima nani nagufise na buzima wahevye vyose kubera je mwijuru ndahevye vyose kubera we mwinosi shaka kubigikoresho cawe ikoresho cawe murakoze cyane reka tugere kurangiza ibiganiro tubashimira ku mwanya mwashoboye kuduha ama tubakeza no mu mabanga muheruka kuronsa murakoze cyane gose kandi namwe tubashimira ukigoro kanyu ukuntu mubikora biratuma abantu baziga ko twapoteye kandi bashobora kutubona ikintu ndabemereye nuko ubu n'amezi abiri indirimbo izo zitangura kuja kuko mvise igikorwa ca album y'indirimbo 12 urumva mezi abiri yatevye n'amezi 3 indirimbo izo bijiyeko hanyuma ibisigani babe barakira ama audio ama video ni mu mwaka uza uhereye mu kwa mbere murakoze cyane murakoze namwe yego